Habayeho transhumance y'abantu batagitaha iyo baba basigaye basabye indaro kugira ngo baje kubuzi mu gitondo batarisha amabisi, ugasanga riri ivyo bintu byarateye ama complication iyo baba domicile na residence shasha bari kuno munsi, ugasanga hari ibyatumye abantu bashobora kwandikwa nkuko irya misi yabaye namike cyane. Ingorane ziri kuri mwebwe, ingorane ziri muri za nzego z'ibanze, bamwe kavuge ku ruhande rwa sesi hari abantu ndabivuge ndabisubiremo bama bibaza ko ari utugirwamana, muze mubigishe neza yuko naho bigenga, kuko bavuga ngo commission électorale nationale indépendante, vous montrez votre indépendance. Commission provinciale indépendante aho nagiye ntibangoye, ahari muri Bujumbura, muri Burunga sindajayo, ariko hari ibintu twumvise muri sesi. Natanga akarorero, simfise ivyemezo mugabo naravyumvise yuko hari umuntu yigambye muri Bujumbura aho tuzokwitozayo, kuko yagize amananiza ku kintu citwa intonde. Inderesi z'iwacu tuzozigisha, ntituzozigisha kugira nabi, kuvuga nabi, tuzozigisha yuko bayahagararira koko, kandi tuzobigisha yuko amajwi bayaronse baca badushikiriza bukwi na bukwi, ntituzobarosa bya byuma byose, mugabo abo tuzofashanya bazobigira. Gusimira mukuru wa Seni awurongoye ko uno munsi arasuye kutwizeza uko yahora bigira, ndetse ko nifuza wa rupapuro F2 kera twahora twumva ngo ni F12, ngira ngo yaramatwi atazibutse neza. Uno munsi twumvise ko ari F2 atari F12, ukumenga itariki 15 niko byari byaravuzwe, ariko harabaho yuko ururimi runyerera lapsus lingue uko babivuga. Uno munsi nibaza ko bitomoye ibi bicapo tutatubishikiriza nk'uko mwabisabye abanywanyi bacu. Ico nagomba kurangiriza ko reka tuje tubifotora tubishikirize, kuko raporo nanditse muri kino cuma nayo nyene ishishikira abanywanyi bukwi na bukwi. Ngere ko twokora kugira ngo inderesi zacu zize zihabere magabo. No munsi rero nyakubahwa mwabivuze mudabihaga amatama, muti twifuza amatora ameze neza, ariko nkuko twama tubizi kandi twama tubivuga n'ubu twagira tubisubiremo, ingorane ziri kuri mwebwe, ingorane ziri muri za nzego z'ibanze, bamwe kavuge ku ruhande rwa sesi hari abantu ndabivuge ndabisubiremo bama bibaza ko ari utugirwamana, muze mubigishe neza yuko naho bigenga, kuko bavuga ngo commission électorale nationale indépendante, vous montrez votre indépendance. Commission provinciale indépendante aho nagiye ntibangoye, ahari muri Bujumbura, muri Burunga sindajayo, ariko hari ibintu twumvise muri sesi. Natanga akarorero, simfise ivyemezo mugabo naravyumvise yuko hari umuntu yigambye muri Bujumbura aho tuzokwitozayo, kuko yagize amananiza ku kintu citwa intonde. Inderesi z'iwacu tuzozigisha, ntituzozigisha kugira nabi, kuvuga nabi, tuzozigisha yuko bayahagararira koko, kandi tuzobigisha yuko amajwi bayaronse baca badushikiriza bukwi na bukwi, ntituzobarosa bya byuma byose, mugabo abo tuzofashanya bazobigira. Nukuri sinagomba kugorana atari gushima, nta bibazo mfise. Murakoze. Murakoze bitone no mu mugambo ya PDL. Nanje nk'ubundi nifatanye no gushimira ubuseni, ubu cyizere kiriko kiraboneka neza ko amatora ariko ategurwa neza, na cyane cyane ibi byo gutumira abegwa n'amatora, kuko twe principaux acteurs aux élections hagiye mwafashe bose, société civile, mashengero, ugasanga mbere rimwe n'abazitoza marabimye ijambo gusumba abo bandi. Habari abene amatora ni twebwe abo bose bari ngaha tubivuyemo, seri muca mutabe mwavatumu yapfuye, umukozi umwana apfuye mu yaca agenda, nitwe tubazwa amatora. Cyo tumwe turashimye cyane aya etape muri ko murakora, ni mwizero ukomeye cyane. Icyo nashaka cyane mfise ibibazo bitatu.
icambere nuko jewe rogo yiwacu uko ikoze niyo mwa presence sibyo nabona ko muca mumpereza umuhinga kumbure karagira ibintu ganda muhe ni inyene ariko hari vert hari sous forme ya jaune nabona yuko haragahaze sinzi ko hari umuhinga muca mumeze kugira ngo rogo yanje ikore uko imeze ecaka binashaka kubaza nyakubaha umurongo y'umugwi ubuheruka twatwabonye ko duca mandataire mutubwira ko ari gutanga liste y'amazina hamwe na lettre d'accompagnement ariko mu nyuma bishitse mu ntara hagati baciye basaba amadosi baca basaba les épizés na photocopie ya karanga muntu mugage twavugana ibyo twabaje nta kintu oya ngo ni liste gusa y'amazina ngo ni quête d'accompagnement bicara dusubiza inyuma byaratugoye ikindi kibazo nashaka kwagira gatatu nagira mbaze ndabnyene ama communication ari karagenda mu gutumira mu aya manama barabitelefona nibyo ngashaka gusanga kumuri umuntu agatelefona atari hafi cankwe ari kure ariko ndasaba byo byashoboka ko ujije communication muri seni yo tugira groupe WhatsApp yabarirwa n'amatora kugira nimba ari ne communication yihuta cankwe éclaircissement nk'iyo byawe kwa mandataire byaratubaje cyane ibi byawe by'inama harabataje ngaha bamye bidoga ko kumura ba telefone bakababura bigaca bigorana icyo nashaka kurangiriza ko ni nk'inkebutso burya abamandateri ku FD twebwe nega burya amatora kujya mu yadupanze mu départ de Croissant hajya uko magi départ de Croissant hajya mwese rashobora kubona ati mfise abashinga amateka bangana uko mfise bangana uko hajya nje bituma rero babari nibungana muzokumva tubakarira cyane kutangana bivanye n'umwinguva afise uko Yesu no dekuraje nta mwende pana zo mushinga amateka mu Burundi nta mwende pana wakarane pulsa mu ntara kiretse imigambo yose yabipfuye amakabaro yitoza wenyine nta muntu atitoza niburi buri mu ntara zitaniro nk'umushinga amateka uko no dizasiri senge witoje mu ntara zibiri nguronke de pulsa national nibyo ukunda anje bituma rero nagenda abwire ko muzobona ibibazo bitangana na dogre yo kuba zitangana kubera hari abantu bari concerne gusumba abandi muri ibi bibazo gusumba abandi ariko muri rusange rero twe turashimiye cyane aya ma etape duherewe mu kwezi kwa kabiri turabona bamwe yabandanye kunyene n'ubushikanje bw'intoro hagati nyene tumaze imwe dukorana turabigiye ko amatora azogenda neza namwe mutubere kwivura murakoze umugambwe CNL nanje nkuko bandi babivuze ndashima igikorwa aho seni ikigejeje ndabona yuko technique mabariko barabikora bajana n'ibihe tukizera yuko batazocererwa nihagera ivy'amatora jewe kuvyerekeye ibimenyetso mutweretse mwarakurikije ko twabivuze ku rutondeka mugabo nibaza yuko kumbure akaga exemple muduhaye nimwagera gusohoka ikarata kizoba kiri ari kinini kuko utudome twanditse ni duto duto tubirabiye ngaha ni dusomeka najewe kubinyerekeye ndabona ahantu twanditse ngo tora CNL utegereye ntiwo bibona twizere yuko la carte muzosohora izoba ari nini paraporo yiwe mwaduhaye hanyuma ikindi naco nagomba gushikiriza kuvyerekeye iyi PV nukuri mwatubwiye yuko ivyo mwipfuza ko bose bazosinya yego muzeze muzotubwirira bazoba ari mu mabiro de vote tukizigira yuko muzobashiraho mukurikije le code électoral kugira biro de vote izoberi diversifié la diversité politique muzobite nako compte hanyuma umunsi nawo w'amatora abazobaronga amabiro de vote izi signature by'ukuri bazogerageze ziboneke kuko hari gihe mu itegeko bavuga ngo udasinye ngo nikibuza yuko vyemezwa niko mu itegeko byanditse nubwo biruko nukuri bogerageza zo signature zikaboneka pour crédibiliser les résultats bakagerageza ntibace bavuga ngo sinya canke ureke ngo gene niki bagerageza abantu bazosinye kwizi PV hanyuma kugira dushoboye kuvuga ko résultats zikadibe kugeza ubu nta byinshi no uvuga ko ndabona aho mugeze biko bigenda neza turabashimiye murakoze cyane nashaka kuvuga ubwa mbere turashimira umugwiseni kuko uko bari babidusezeraniye ubwa mbere turabona by'ukuri yuko ariko biriko biragenda icya kabiri twashaka kusaba turabona yuko kuba indepanda hariho abo vyagoye kumbure ko bari bashasha ntitwamenya yuko dushize kamazina byo dufasha cyane gose twibaza yuko imbere y'ifoto haba hariho n'izina ry'uwo mwendepanda twashaka rero tubasabe nimba byoshoboka mu mashini ko bashobora kubidukorera bo twongerera ko amazina kuri zino foto zacu ngo bamukoze cyane gose kuko ifoto gusigaragara atazina
vyotugora canke bishoboka tugahindura ifoto mwoba mukoze cyane murakoze. Ernest Nibigira ndi umukandida independent mu ntara ya Bujumbura. Ico nagire nsabe vy'ukuri uku kuntu vyasohotse biri fu amajambo nta na kimwe tubona, ariko nka twebwe abakandida independent twasaba ko mwoduha akandi karyo kukugira bisohoke bimeze nk'uko twifuza. Uku tuba tutayimenyereye cyane, hariho nk'abatanze ifoto ikwiye tuvugana ko ishobora kugabanwa kukugira ibone, mugabo bagaca bayiredwiza ku buryo n'umuntu utamenya uwariwe. Rero mwoduha karyo gato tugasubira tugakora ikindi kintu ciza twifuza, kuko abajejwe ivyuma bari babitwemereye ngo igihe abo muri senibo vyemera. Hama twasaba abaturongora ko imvugo ziza ziravugwa zorohereza twese, kuko nk'umwe avuze ngo nta mukandida independent azotorwa abaje kuturengerera, kuko nawe twohiga impamvu atotorwa. Ubwo kuba twitoje aba ari uko tuzi ko tuzotorwa. Umwe wese rero azaravuga ibimuraba ku gatwe kiwe ntavugira abandi. Nuko murakoze. Jules Niyongabo mu ntara ya Bujumbura. Ikibazo ca mbere nagomba kubaza bakiguze ko ikijanye na forma yiyi ntuze baduhaye iyi maquette, sinzigira ngo muzoduza mugire A1 ahubwo yoba A3 kugira ngo bibe nyine gusumba n'amakenga yuko byosomeka ashobore kuronka inyishu, ndetse muze n'ama impression azokogwa ngira ngo bizoba biza gusumba amantu amazina asomeke. Ibindi babivuze kuco kibazo ca mbere. Ca kabiri ari mfise kuri iyi F2 hari ahantu handitse la liste additionnelle y'abashobora gutora umunsi w'amatora. Nashaka kumenya dans quelles conditions hashobora kuboneka abantu baza gutora batari kuri liste za mbere hakaza liste additionnelle. Nuko mbona bashije ko pardon, je m'excuse. N'ahantu kuri point numéro B havuga ngo nombre d'électeurs non inscrits autorisés à voter. Twashaka kumenya dans quelles conditions bashobora kuba autorisé. Hanyuma kandi turazi yuko hari abantu benshi muri misi yo kwandikwa. Je personnellement barashoye kuvugana n'abarongoye mu gusinda vuga nti no kuri natwebwe abitoza tubimenye kubera ko tubonye ku mastati y'abandi bavuye kuyandikisha, ariko la communication n'a pas été beaucoup plus fructueuse kugira ngo abantu bose babimenye. Hari abantu benshi batiyandikishije kandi benshi muri abo nibo bazodutora. Est-ce que hoba hariho possibilité yuko ayo maliste additionnelle natwe turonka amahirwe abantu bacu batanditswe bagashobora kuronka ayo mahirwe bagatora, kuko hari bituma byinshi ntazi nk'akarero harabayeho transhumance y'abantu batagitaha iyo baba basigaye basabye indaro kugira ngo baje kubuzi mu gitondo batarisha amabisi. Ugasanga rero ivyo bintu byarateye ama complication iyo baba domicile na residence shasha bari kuno munsi, ugasanga hari byatumye abantu badashobora kwandikwa nkuko irya misi yabaye namike cyane. Mwabonye ku munsi wa nyuma abantu bahurumbiye kwandikwa, ariko ndazi ko nabashoboye kutandikwa kandi bashitse kubera ko baje imisi ya nyuma kubera ko habaye igishi bagora. Sinzire ko iyo liste additionnelle nabo bantu hoboneka ama condition abandi bakaronka amahirwe bigakunda. Ica gatatu ikibazo cyangwa tumba kubaza kijanye na mbega à défaut yuko le système électoral iba digitalisé ikaba électronique, mbega mwotwemerera izi F2 hakaboneka une version électronique yazo yoba iri bloqué, ari ukuntu mushaka kubikora muri abahinga birakorwa kenshi, ikaba une version bloquée non modifiable en ligne mugabo iri accessible aux partis politiques n'aba indépendants bagashobora kuyibona atawushobora kuyimodifier sauf vous-même en tant que membre de la CENI mushobora kugira iyo droit de modification mugabo iyo version ikabaho. Mwagacishije ngo murabwira honorable Olivier hari ati
umuntu wazoba ari butihinda hariya yaje gutora ca fotora kuri WhatsApp akakurungikira mwotwemerera abantu mwahaye guhagarikira amatora bakazokonstituer base de données électronique yoba facilement consultable à tout le monde kugira ngo n'abatazuba bashisaho amatora yabereye kure batarosa mandateri bashikayo kuko naho nyene kiracari kibazo c'amandateri je natwaye liste bambwira yuko umuntu yaragira mugana ari déposer provisoirement nibaza yuko turonse version électronique IF2 umuntu ashaka gukonsulta muri twebwe abakandida bari hano imigambi iri hano vyofasha kugarder iyo crédibilité na assurance yuko les résultats zavuye mu bureau de vote n'ama centre de vote ziri comment dire légitime kandi zifise na crédit murakoze cyane murakoze namwebwe hanyuma rero nkuko mwari mwabivuze burya tuze turashiramo flexibilité je nari mfise igisabo ni igisabo sintegetse bikunda ni sawa bidakunda nta ngorane mwari mwaduhaye calendrier mugari ibintu vyagiye biratugora yivuga nka jewe murabona tugiye matora intara zaragutse nk'ubu kampanye urabona tuzova mu Cibitoki nkaze nk'Ubujumbura tuzova mu Cibitoki kugarukira mu Rumonge n'intara nini cyane hanyuma rero nka jewe naracerewe gatoya amandateri urabona ni benshi cyane urabona ko amatora ya 2020 Bujumbura yari yoroshe Bujumbura meri yari amazone 13 kwanya gutanga amandateri byari byoroshe ubwo tuzotanga amandateri kuva mu Cibitoki gushika mu Rumonge none nigisabo nagomba gusaba nimba tutaracererwa ko nari nabaronse mu nyuma vyokunda yuko twoshobora kubatanga nagiye gucahetse nigisabo ica kabiri ndabona abantu batangira ubwoba nka PD yatangira ubwoba yamaze no gupanga abadepite n'ubiza avuga ngo abadepite ntubone ko uri kuri nimero ya 5 uzoro ku mudepite urashaka kumubura reka kwihuta kandi akavugira ubwoba ngo mwende pana ntazoronka karanye ivyo wabikuye he je natanze 2 millions zanje njana muri BRB nje gukina tuze turashiramo ibintu tuze turashiramo intuze ibintu tuze turashiramo ibintu kubahana kugira sivyo apana kuza turacafuzanya kuko umuntu atanze amafaranga yiwe ibintu ntabaje gukina rero ikindi noshikiriza nuko hoba communication ikintu gikomeye cyane ibintu tuko turagira communication ndashigikiye na Federer yavuze nabi ndagarutse ndamushigikiye ikintu yarasabye yuko hoba groupe ya WhatsApp y'abakandida turi benshi cyane imigambo 200 n'abadepanda 12 tukagira akantu ka WhatsApp tuza turahanira mu byimviro naho inama nk'ituba turashaka gutanga icyimviro muri WhatsApp ati ibintu tugenza gute cyane hari inama yihuta twowiga kuri iki n'iki bizofasha cyane rero naho ndogoye reka mijambo bandi mwakoze turabashimira ibikorwa mu makora murakoze iri ku ma image ari format ya paysage canke portrait iyo haba une communication précise avuga ati image yose itegeza kuza sous forme ya paysage canke portrait vyari gukrea hari kubamwo harmonie kuko urasanga hariho zimwe zigiye ziravanga bigishoboka vyari kuba vyiza habaye kudesida yuko format iba imwe ntiyabe iba portrait ahandi hari paysage kuko ama espace acagenda aragorana vyo natuma peut-être ako karyo kanabonetse n'iki cifuzo abandependant ariko araproposa yuko peut-être ushaka kongera kwizina ku ruhande ashobora kurishira bigishoboka mugabo format ikaba imwe itambuya muri visuel habaye nka paysage byose byo bavyiza kamusaba bica biba bien rangé n'ama numero kuri hamwe ntiyegera ndaje kure donc iyo ni proposition bigishoboka sinon en général baza ko atakibazo kinya cyane kihari ikindi n'ico nyene kuri format kuri F2 juste muri informatique uravye le nom na prénom d'abasignataires d'abascrutateurs bokaza na musi yaba ba membre ya bureau du CENI de la CENI babaganje de l'espace hanyuma le nom et prénom z'abamandataires bakongereza l'espace parce que bazoba benshi yamoye ko kaka 3 lignes kaza musi yaba membre bureau de vote hanyuma bakongereza espace yaba ba mandataires bien sûr binashobotse n'inyuma bagashaka espace quand même kumurongo mwiza abantu bosinya gukora ko 29 mandataires ntibashobora kwiga kuri aka espace bagashira inyuma kabisa nibizene twatu twinduru tuba la dernière minute
ngo nabuze igiharo canje umumandateri wese aronke un numéro de celui qui le représente asinyako sino bavuze ngo bafe kwandika inyuma nyambo usanga kuri bureau de vote habaye induru zidakenewe. Ica gatatu ni par rapport ya icyo yaje kuvuga twebwe l'information dufise muri CEPI nuko effectivement abamandateri bataratangura kubakira barabatwaye batvuga bati ubakira abazoko observer les affichages gusa byarateye confusion kubera iki kora calendrier électoral yerekana dépôt ya mandataire imwe gusa yerekana deux types de mandataires. Donc rero umengo wacerewe dépôt yari ya mandataire umengo wacerewe bose muri rusange. Comme la dernière fois muri nama twagize mwari mwatubwiye muti à partir de la semaine prochaine de lundi à vendredi bikaba byarahindutse ngo duha yindi date limite ya dépôt y'aba mandataire hanyuma hakaba communication muri CEPI clairement kugira ngo ivyo twashitse ko mu nama nkuko abivuze ntibaze kusaba abandi madocument n'amafoto kandi mwebwe mwari mwavuze yuko ivyo bitagikenewe cyari ico sino nibindi nibaza ko ni kinyere cya communication ngo vyo kunda ko tugeze mu gihe tugezemo ama communication officielle tukongeramo email bishobotse byo bavyiza. Tangiye gushimira je ni tovuze Emmanuel barongiye gushimira Imana yaduhaye akayukaho paramute tu aga utsinzi yo kuba dushitse ngaha nkaba nongeye gushimira umugwi seni uri murategura aya matora niyumvira yuko uri ngaha yogenda yuzuye ejo ntazogenda kuvuga ati amatora yageze ukuriya twe twishakira amahoro n'abanyarwanda tuje ngaha kugira ati tugire icyo duhindura turabe icyo dufasha n'igihugu. Nkaba nongeye gushimira umugwi seni kuri ibi byinyo uri muratwigisha amanama yaho yo tumenyesha ukurikirane rw'ibintu kuno ruri mu ngagenda ariko muri twebwe ntihagire uzohava agira agahingamo. Ikindi nacyo nagira sabe kuvyerekeye twarigeze kuvuga iterekeye uburyo bwoko twarahebuje wewe uzose n'ikindi ariko hari ibindi no kunganira ngaha anye bagezanye bavuze ku buhinga turimo turajyamo uno munsi turi muri ibi ejo tuzoja muri biriya nk'uko uye bavuze ivyerekeye by'aba mandataire muze mudukishiriye abantu nyene mu matora abantu dukurikiranira nkaho tudafise abaduserukira kugira tubaturabire murabizi namwe twese turabarundi. Nkabashimiye uyu yavuze yuko tubimenyeshwa umwanya ku mwanya ku buryo bwa none tugezemo twibereye no mu mazu cyangwa twibereye aho turimo turakurikirana ibintu kuno biri biragenda byo turyohera kurusha. Nkaba ndangije nogiye kubashimira no kuri Imana yoheze furije intsinzi. Turagushimiye cyane kuko ubaye mukuru wa seni ngira ngo wa mbere ipfuriza intsinzi abariko barahiganwa mwakoze cyane. Bwa kabiri mwatubwiye muti intonde zaba zitaba amatora ati muri vya bibanza vyandikiro ati niho ziri murashobora guhamagarira abanywanyi banyu kugira ngo bazikijya nino habaye utunenge kugira ngo baheze babibwire les agents d'affichage bari kuri bijya bibanza. Bijya bibanza rero d'une façon technique ni kuvuga yuko hari amaka de correction zina baba baranditse nabi bagaheza bakarihubura bivanye n'umwene gihugu azitaba amatora yasanzwe izina giwe ritanditse neza. Hariho ibijanye na omission bijanye na radiation hakaba na recours contre radiation mu gihe ivyo bintu bavyigaragaje ku bibanza bariko barashiraho zijya ntonde. Ivyo bintu rero nyakubahwa twabashimiye cyane kugira ngo haze haboneke urutonde rw'abazitaba amatora ntabanduka gafise agatotsi ariko ruzoheza rugatanga ikarata y'abazotora ariyo carte d'électeur. Nkiri kuri carte d'électeur ico gikoresho gikomeye cyane gituma umuntu yitaba amatora kuvuga yuko twasaba nyakubahwa ko mworaba carte d'électeur ya matora 2025 mukayiha ibara itandukanye nandi matora twaciyemo ko aya matora na matora abiri azobera umunsi umwe kugira ngo nuzoyibona atararaba indana avuga ati iyi karta yitora ni ya matora abiri
y'abajenama ba komine n'abashinga amateka bera umunsi umwe baca nsimbiza nyakubahwa kuri iki kijanye n'ibi bikoresho muduhaye izi ni materiel sensible abatabizi iyi karata y'abahiganwa rero bulletin de vote ni bita FD kicegeranyo c'ingene amatora yagenze n'ingene amanota yagiye arasumbasumbanwa ku migambwe canke ku bigenga canke ku nani ni materiel sensible zikomeye cyane ndasabye nyakubahwa perezida wa seni igisabo mwaduhaye ikarata abahiganwa bulletin de vote bajenama makomine muraduha bulletin de vote ni gicapo ku badepite ku bashinga amateka ndasabye yuko izi bulletin de vote ko ari zibiri mwoziha amabara atandukanye kugira ngo uzotora ntazagere confusion amenya ati nimba iki gisuku n'iki gasuku ni bibiri bitandukanye ntezwa gutera ko igikumu canke gusinya nkuko mwavuze muti tuzogira ico tubivuze ko mu nama izokurikira ntiyabe confusion kandi bulletin de vote pour le conseil communal na mahasa na FD pour le conseil communal ivyo bintu bice bigira amabara asa nimbara amabara agomba gusa na orange canke na rouge canke na chocolat ni kuvuga abajenama ba komine na FD yabo birasa abadepite nimbari tubona vert citron na FD y'abadepite bijane n'amabara yavyo ikindi twabonye dini faso technique nyakubahwa mwaduhaye akarorero ka Bujumbura kibe ntabonye muri Bujumbura simpingishanya yuko umugambwe radebu turi ku rutonde rwa 12 no kuri FD naravye neza nsanga turi ku rutonde rwa 12 n'amatavya y'amavuta tugasaba ko n'izindi ntara rero mwobandanya mubijanisha aho niho hari technicité kuri bibiri bon hacanza no ku kintu kijanye n'ingine materiel sensible nubwo tutarayishika ko itabaye ngaha nirya sandugu duheza tugashiramwo izi bulletin de vote ko ari zibiri y'abashinga amateka n'abajenama ba komine isandugu rero nituramenya ko izoba ari imwe canke izoba ari zibiri zibaye zibiri kuvuga yuko hari ukuntu bayiha kurere yayo akavuga bati kurere aha n'abajenama canke aha n'abadepite nimba izi zose zizoja hamwe naho nyene ariko kuba des équivoques canke des confusions kugira dukore des abenuzeye imwe abantu bitiranye ibintu n'ibindi ico naco ngende ikintu gikomeye cyane nyakubahwa president wa Seni nabo muri kumwe hariho n'ikindi kintu cyo kugenyera aya ma bulletin de vote mubona kuyagenyera murabona y'Ubujumbura uko izogenyerwa kugira ngo utora izinge neza kugira ngo rijya rangi niyo ryaba ari biseke canke nimba ari gusinya kugira ngo ariko arazinga ntibihave bituma biranda ukundi naho ngene n'ubundi buhinga nyakubahwa muzoheza mukatwigira kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza nyakubahwa mukuru wa Seni ndangije mvuga nsaba mwatubwiye ibibanza bariko baramanika ziga ntonde z'abazoheza bakitaba amatora mwo turonsa répertoire des centres d'affichage ubushize yari centre d'inscription ubu d'affichage bientôt azoba ari centre de distribution de carte d'électeur hanyuma ibe centre de vote mwo turonsa ico gikoresho ca répertoire kugira ngo bigende neza ikindi gisabo ca nyuma ni kijanye na communication nyakubahwa president wa Seni nabo muri kumwe nimba koko tutasamaye uwo batafiste nimero y'umukomiseri umwe ngaho ubonye ko bari kurangara ahubwo ntiyasamaye kugira ngo nimba rakamubakiye azoheza abazi canke uwo bari ngaha muri twebwe badafise nimero za president wa CEPI memere membre wa CEPI canke na sesi hariya anye niko bari gusamara ko bari kurangara murakoze mukuru w'umugambwe FNL jewe ni ikintu kimwe gusa mvuga nabonye cana ntangaje nuko twebwe twaritoje mu ntara ya Buhumuza kandi intara ya Buhumuza yabaye reteni ara premiere kana rukuru nigeze ngira kugira batwembe ibe reteni parmi les autres listes n'igihe twari mu nama hajya itariki 17 imba ntibagiye hajya kuri donatrice banyakubahwa murongo Seni
umugambwe FNL mwarawusomye mu ntara zizoja mu matora muri Buhumuza. Uno munsi rero namengira ntigerano kutabona neza gihe babiprojecta bariko baratwereka. Rero nabonye umugambwe FNL utarimwe mu ntara ya Buhumuza, kandi kuri liste definitive mfise hano umugambwe FNL urimwo. Liste ya nyuma mwaduhaye hama na liste ya mbere y'intara zabaye reteni, umugambwe FNL mu ntara ya Buhumuza urimo. Rero sinzi ngira ni mashini yawusimbye kuko ntimwigeze mutwandikira intara zabaye rejete ngo mbonemwo intara ya Buhumuza, pourtant nayibonye mu ntara zabaye reteni. Sinzi rero nimba muza kudurenganura mushira ku zindi ntonde kuri bulletin de vote, kuko ibyabona byuko mwayishize kuri liste definitive n'ingene mwayisomye hajya kuri donatis bene rubanda barabona. Murabakoze. Baragoma umuco na mwebwe. Akabazo mfise, mwavuze yuko uyu munsi ariho batangiye kumanika intonde kugira ngo abantu baje kuraba yuko koko abiyandikishije muri ayo mabiro muri ivyo bibanza yuko babanditse amazina nyene koko. Mugabo hari ibintu bibiri, birashoboka sanga hariho umuntu yiyandikishije arafise akaresepise mugabo ntiyibonye ku rutonde, ubona kuvuga baca bakosora bakamushyira ku rutonde adasanzwe ariko kuko hari icemeza yuko yiyandikishije. Mugabo kandi hariho n'abandi biyandikishije mugabo akaresepise bagataye, mugabo ku ntonde ugasanga baje ko bobo bica bigenda gute? Murakoze cyane. Ico hirya yejo ukavuga uti ni 11 aho ni 20, umwanya wose ukazorahindura inomero h'umugambwe. Ni igisabo rero nkuko bandi babivuze, sinzi ko umugambwe wo mwobuha inomero imwe kugira ngo mu gihugu bamenye bati inomero y'umugambwe niriya. Ahandi naho mwakoze ku muco wa mwaduhaye kwa mandataire ni par rapport à une activité en cours. Ça veut dire que no muri mars kuri yo activité igihe no annonce ama éléments nzotanga mu mandataire. Akandi kabazo ngira ngo ndabangira ko ni ku yindi chapitre. Murakoze, sindabarambiye ngira. Igihe twagira inama iheruka turiko turavuga ivy'amanimero, twarasiguye neza ko inimero ari identifiant, si nimero d'ordre y'abariko baritoza muri localité, ni identifiant. Biranafasha nkuko bari baheje kubivuga, uravye ku makarata mwaduhaye usanga nka nimero 11 muri Buhumuza, muri Bujumbura, muri Gitega, muri Burunga bidasa. Twari twatahuye yuko umuntu mumuhaye nimero yiwe atawundi bayisangira mu gihugu. Sinzi rero yuko muri imvira ivyo mwavuga yuko ngo ibijanye n'umugambwe aho uri bijanye naho uri ko ariko mwabitahura. Sinzi ko ari kosa mwagize canke ko cahuye na kimwe navuga wa musi ko umugambwe ucugumya nimero yawo yonyene n'umwe gusa, kuko no muri commune Bururi usanga nka senere yabaye nimero 2 kandi nimero 2 yari ya Iprona. Rero murabisubiramwo, sindabivuze ko ari igisabo techniquement ricari bikosa mu matora. Rero abandi bari bavuze ngo ni igisabo bagize, je si igisabo, ndabibukije ko bijanye n'amatora kuko nimero 11 partout canke nimero 10 partout bica bipfa. Nka je mvuze nka FPI hose mu bashinga amateka ndi nimero 6, mugabo usanga mu cankuzo muri commune ndi nimero 4 biba bigihuye. Oya itora ryose izina ryari kuba rimwe, none ayi Bujumbura ntasa na Buhumuza. Yego numva riguma ari izina cari ico nashaka kuvuga, abandi bakivuze kandi nibaza yuko kwari kucunganira gusa. Murakoze. Ndiko ndaraba ibimenyetso mwatanze, nabonye ko iki wacu nico ni mwihenze, ngo nagomba gusaba, nagomba ndagishimangire naho mwavuze ko bashobora guhindura kubera mwaba muduhinyanya. Nashaka ngende ndose gishunga abantu bumva ntibazove ko ntabibajije. Twebwe tudepoza kiya kimenyetso cacu, murazi ko twaje kudepoza ibimenyetso by'imigambwe y'iwacu, naha nitwashize rero twanditse ko twayidepoje mu nyuma, twese dushira ko tora urundi bwa bose. Twabonye ifoto gusa, nashaka nsabe ko tora urundi bwa bose
tuzobibonako. Ikindi ashaka gusaba Francis je kukivuga yavuze ko atari gisabo kandi kuko nanje ndabushikiye si gisabo. Mbere mwaberekera uko mwagiye murabikora ndavya musanga muri bwabuse turi 15 ahandi 12 izo bari desordre mu matora. Kandi mwavuze ko twifuza amatora agenda neza twese twumvikanye ko icirombo kirahorose mukamuha inimero yiwe uri ntara twatuzi ko niba ari runari rwa bose ari 200 hose bikaba bisa gira ntaco vyica. Ikindi ashaka gusaba umuco uko tubonanye ikintu c'abamandateri tukivuga misi yose ariko nta muco turonka n'aba independent bakibajije babaza ati none ko tudepoza ajya bakankandi bakemera twashaka mu duhu umuco tabumandateri tuzomuzo badepoza gushika iyi date fixe ya nyuma ni hama mungire mutubarire ibisabwa murakoze. Ukuntu twokurikirana muri seni twavuze duti nimero mfise mwikomine no mu ntara iguma ari ica gituma twaciye tuvuga duti abafise couverture nationale reka tufatire kw'ivyo kugira tugire nimero kubera iki birafasha umuntu ariko arigisha hari umuntu adashobora gufata ibimenyetso byose ariko bamubwira ati nimero yanje ni kangahe arayifata no kuvuga ntari mwiyo ntara nimba nari nimero 2 nta nimero 2 jayo nico gituma ndiko ndiyumvira ni ibi indongozi z'umigambwe n'abigenga bavuga nivyo nariko ndara nk'ahantu usanga radebu ari 11 ahandi ugasanga ni iyo nimero 11 ifise parpe agakiza nk'akarorero muri nke butanyerera na Gitega n'indi migambwe irashobora kubiraba nta kamaro ko gutondeka ko kuguha nimero yawe yo biriho none ibi biroroshe aho ntari nari nimero 2 nta nimero 2 iza aca haza nimero kugira umuntu agire nimero imwe mwikomine no mu ntara c'est pas numéro d'ordre ni nimero yiwawe yidentifia kuko niko twagize nico gituma izi ziri identifia mwarabivuze muratanga karorero nko muri Kongo usanga ari 500 umugabo ucute una ku rupapuro rw'amajana kubera nimero ari yiwawe ntaco vyica aha mbona ugasanga umugambwe ni witoje mwiyo ntara nimba wari ufise nimero 5 na nimero 5 iza aca haza 6 iyo nimero ibi ntaco vyokonona techniquement ko twamaze kubiklasa nico gituma tugira ico gisabo par rapport yo kugira ngo uri kurigisha iby'amatora nabyo nyene birafise akamaro je nagomba ndakigaruke ko mucumve kuko nta kamaro sino bo kugira classement yo bari nimero d'ordre twagize murakoze Cyprien naje ndashima ugene mwitwararika gutegura neza amatora nakabazo ntatahuye neza babajije abandi igihe amakaraktere y'indome umuntu yanditse atabona inyishu yatanzwe sinayitahuye kuko hari aho usanga ibi vyanditse ari byo umuntu aha agaciro sinumvise rero igihe bidasomeka umuti batoye murakoze. Uwigenga muri komine ya Musongati ntara nshasha nziza ya Burunga nagomba kubanza gushimira umwubahwa arongoye iki gikorwa twumvise twakurikiranye kandi kubinyerekeye nk'umwendepanda ndagomba gusaba ibintu bitatu gusa. Icya mbere ni ugushimangira bijya bavuze kuko simvuga byinshi burya iyo umuntu abona nimero yiwe biroroshe kubwira abenegihugu ariko ararondera amajwi nk'akarorero nka je muri Musongati nimero 4 numvise nti abantu bazotora harama nimero 4 nkaho bica binyorohera hanyuma ko ngiriwe amahirwe nkabona abantu batandukanye ngaha baba ba independent n'abaserukira imigambwe yabo kuko twese biraturaba iyo amatora yegereje hari aho hibonekeza bimwe twita communication violente de part et d'autre akwiye kandi noneho hisunzwe
ababa barateguye amatora uko biba bimeze, ingingo zifatwa kubohirahira bagakoresha imvugo zikomeretsa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mperaheze nshimira abaindepanda mu makomine twabigiyemwo tubibona, kandi si uko tutari kuja no mu by'abadepite. Nabonye Buganda n'uyu ubu hariya Itangara. Hanyuma nibaza ko umwe wese aba afise ubutumwa wo kwibaza yuko umwendepanda umengo ntiyokora agashika, yoba yihenda, kuko nous devons nous tous contribuer pour le développement de notre pays. Kumbure turabijemwo ubwa mbere, mugabo twaje twariyumviriye kandi tugasengera n'iki gikorwa cy'iteka kiriko kiraba kandi kigiye kubandanya mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kivuga kandi noneho niko biri ko gishira Imana imbere, ko gishira Imana imbere. Rero reka mu mpande zose, baba bigenga n'abatigenga, abene gihugu baze baca urubanza, tukazoshima n'ibizoba byavuye mu matora. Imana ibahezagire. Mu nama iherutse y'itariki 22 z'ukwa mbere, ndibuka yuko kijanye n'urutonde rw'ibimenyetso ku ikarata y'itora, abigenga mwari mwatubwiye yuko tuzotora iriya nimero twaje ko tuje tuzanye amadosiye muri sepi. Jewe rero nari mfise nimero ya kabiri hariya muri sepi Butanyerera mu kwitoza mu matora y'abajenama ba komine Tangara. Nasaba yuko rero byavuzwe iryo mu ngiro no kuri ikarata y'itora mukampa iyo nimero ya kabiri. Murakoze cyane. Kamere kuri uwa kopi naracibagira kopi zine mu itegeko rigenga amatora code electorale, bavuga ko hariho kopi ihabwa iguma muri sesi, ija muri sepi, ija muri seni, n'ija muri cour constitutionnelle. Zibaye zine niyo baca baha mu mandateri. Mbaye précis, nk'ahantu mwihigano haje kubwirira competition abantu babiri, ubanza kugira za zindi zine zija mu nzego, niko novyita, na zibiri z'abamandateri. Hajya navuga 4+ nico bisigura. Nuko reka rero nje ku bibazo byabajijwe mpereye kuri Koba ko yadushimiye, natwe turamushimiye. Avuga ngo la fois passée twahise F12 ari F2, nimba twavuze F12 n'urimi rwanyereye ni F2, ariko nagira ndababwira ivya F2 ou F3 ntibisire kudutera ingorane. Ni numérotation, ni formulaire 1 2 3. Ushobora guhera uhere ku ya mbere wise 0 chiffre cy'induka, ya mbere wise 1. Donc hamwumve F gisigura formulaire, iyi ni formulaire igira kabiri, F2 F3 ainsi de suite. Hama muti ingorane ziri wacu ngo ziri hasi, abantu bigira ibiro biteze bidashoboka. Dufashanye, erega education civique ni tubereho no gufashanya kuva hejuru gushika hasi. Twebwe tubwira abasepi n'abasesi n'abamambere ba bureau de vote, ariko namubwira abanyamigambwe banyu kira noneho, erega tubakura muri mwebwe, burya tubakura muri mwebwe dufashanije muri education civique. Ivyo nta ngorane vyotera. Hamati bita aba independent nivyo je burya ndakunda kuvuga, burya ijambo independent na independence ni relative. On est independant par rapport à la loi. Wisunga itegeko, nta wirebanga gutyo, wisunga itegeko mugabo usaba yuko bikora dans l'impartialité. Iki tuzokibandanya kandi tugifashanye, sigikorwa ca seni gusa nitwocishoboza. Banza witonda yashimye, natwe twashimye, avuga ko ari aba principaux acteurs. Jana girangira kanimasi gato, les principaux acteurs ni population. Ibisiga uza kwitwa umunyamugambwe, uza kwitwa umusepi, uza kwitwa umuseni, uza kwitwa igiki, uza kwitwa buramatari, uza kwitwa ministre, uza kwitwa n'ibindi biti biri hejuru, banza kwitwa mwene gihugu. Les principaux acteurs ce sont les citoyens. Muri abo citoyens rero murimo turimo barimo. N'ivyo hana kandi bagusabye ncangira ko kimvugo tuyita communication non violente. Abantu bari muri competition
biragerageza kudakomeretsa abandi kuko bakomerekeje baragukomeretsa. Rero mbaye nka Samandari yabanywe mu miforo y'ibiharage batiri Samandari kuri none ibiharage baturabumva birenge nibo barimo. Rero ngira ngo observation bagenza batanze mwayumvise sibanza bitonde wenyine n'abandi bavyumvise tugerageze gukoresha imvugo idakomeretsa abandi. Communication non violente. Hama ibibazo babajije ni logo sinabonye neza ariko muvyumve non tenez pas rigueur outre mesure vert na jaune ari gusanga ari machine yabigize ariko tubijeje yuko muri tirage tuzo prendre soin ko les logo ama image yaje neza tubanza gusohora lo bon natire ariko urabona niyo cartouche iri here hari gusanga effectivement jaune itanda vert. Ibyo ni ibintu technique kandi bitwabikoze juste c'est à titre didactique. Mbone no guca nishura je donné ibi bya format paysage forme izo biri imwe mugabo nagomba ndababwire tuja twari prononceje format izoba A3 tugize A1 kuko hari izindi parametre ni murabe les unes dushiramwo ugize igipapuro kinini ukagira byinshi hava wuzuza hagitoye abantu ijana donc on va joindre l'utile à l'agréable ariko format classique y'abantu bamaze kurenga 5-6 izoba format A3 kandi izo bishinze paysage twabigize pour ego nibyo niko ndavuga ku malogo tuzocitondera kizoba kimeze neza. Bon ibyo mandataire ku ntara je ne sais pas exactement ce qui s'est passé abantu bose mwabimbaje nababwiye nace ndabarungikira ya document twabarungikiye nukuri wowe yabikoze ukundi yakoze ibyo tutamutumye birashobora gushika uwakoze ibindi yakoze ibyo tutamutumye mugabo gusaba karisepisi umenye ko umuntu afite qualité de lecteur surtout ku mandataire twanka abantu baje konona akona ga consigne twatanze kandi kali legitime umuntu aje kurabira ubundi ifo umwe ko afite qualité de lecteur kimwe rero kara karisepisi gico twari twagitanze ko intumbero. Groupe WhatsApp jewe nta ngorane zibonamo mugabo groupe WhatsApp ni bene yo bavyemera mwebwe muri ngari muvoma mwemeje ni gisabo sitwe tukidesida mukavanga mwemeje groupe WhatsApp y'abakandida twebwe nta ngorane nca ndababwira mu administrateur wayo azoca ba commissaire François amwe mwovyemeza mu nimwe mwemeza ko muyikeneye ko mutayikeneye kuko groupe WhatsApp ni arma double tranche hari gifasha nige yonone. Rero iki kibazo ndakibasubiza nimwacemera groupe WhatsApp cyaba tuzoca tuyita groupe candidat election 2025 administrateur wayo azoca ba France camufata nayo malisi ya email mu bishimye twe na problème en fait aba BBC hatera haza abateyise isi ni terija on n'a pas de choix twebwe nta ntambamye tujibonamo byose commissaire François Chabikodona mwebwe ni mwasubira kwiprononcer munatubwira si wi mwemeye groupe WhatsApp de candidat election 2025 plus liste email muce mu ya François bigende ku murongo umwe. Bon iki kindi sindakigaruka ko caba candidat independent amajambo yavuzwe Leopold honorable Leopold yadushimiye namaze kubabwira ivy'amaforma azoba A3 déjà A3 c'est déjà bon kijya cyamaze kuba kinini ico tuzokwevita nta 2 pages zizoba tuzokwiranja aha rero ncangira ko nababa independent tuzora ko mutarudisa amazina we wambaye ngucuri ngushaka bashira ko Alias Mukombozi ngo niryo bazi propaganda iragoye urumva nimba ariko kazo kukwegera amazina cyanga hari nundi Alias V8 tumenga aratubwira we ni Alias V8 nawe ni Alias Mukombozi. Bon ntaravyibagira murabona ujya mufasoni yicaye hajya iyi nama iheze swat uyu munsi canke ejo abanza tugire simulation muganda babwije tugasanga bitwa kujya espace turabikurako tugane nukujongla muri espace yawe kuko hajya ni nkitongo muri espace ya bigakunda turarishira mu mugabo byanse abo aza kubikora muri kumwe ayo Alias V8 Mukombozi tutonye nyene tuzoba hamajwi nitwo bibahora mugani muri marge yitongo mufise ndiko ndishura hanyuma FD signature de mandataire pour crédibiliser nico dusaba mugabo mwumve kutaza en fait ibintu je ndakunda kuza ndibutsa hari abantu bataza gusinya kugira baze kuburana siko mu nyumva igituma ubu signature itazoba obligatoire utasinye ntuburana
siniko mwumva lanje warungitse umumandateri none umumandateri adasinyira uwamutumye wewe ni mandateri nyabaki mugare yatasinye ntanagire na observation twanka kwaza gutera ikibazo mu yandi majambo la non signature n'invalide pas le procès verbal harabibaza muri ntasinya ngo procès verbal ntiyemerwa en fait lanje yari code electoral ya kera ntivyarimo Kazimira ravyibuka 2010 cyageye abantu bavuye mu matora en fait baje kuri la kine yari code electoral ngo nikimenyamye ntirasinye ngo bace babatuka ngo babirukanye ubu rero usinya udasinya ntiwe invalida le procès verbal hanyuma candidat indépendant ajouter les noms sur les photos nacishuye muzoce muri seni nababwiye muraca muri seni tugire akamakete kanyuma turabo bishoboka cyo kimwe no guclarifier les signes ikinacishuye forma ya bulletin izoba A3 mubone gituma A1 bizogorana kico bari kinini cyane ama urne yo hava yuzura bose batarashikirwa hama cha liste additionnelle ngira ntiyagitahuye. En fait, ni liste additionnelle, ni les gens autorisés à voter non inscrits à un bureau de vote kwa torera sikuba ko batanditswe. Nk'ubu dufate uzo buri muri campagne zo buri mu VIP, sivyo? Urashoboye kubico gihe wasavye security. Sivyo? Ugasanga ujanye n'abapolisi babiri cyangwa n'abasoda babiri. Ico gihe kubera muzo muri ko bazoca batorera aho uri. None uva abantu bazobaguhaye bagucungera umutekano wumva ico gihe aho baje gutorera ari bari biyandikishirije. Muri zone la qualité des lecteurs. Ni liste bo tuzoraba si l'espace yabaye tushe kuvuga non inscrit à so bureau de vote tuzora nyene tugagirisayo nigatera ibibazo tushe kwandika so BV kugira nigatera confusion nimwe sukuba ko ari umuntu atiyandikije ngo yotorije gutoroya on ne va pas faire la réouverture d'inscription non n'umuntu yandikishije afise qualité de lecteur mugabo kumvo izi canke ziriya hageze ko atora ataraho yandikishije no baburorero bukunda kugaragara n'imigwi novuga itatu mikuru hari imigwi y'abajournaliste kubera uwo munsi w'akazi hari imigwi y'abaobservateur kubera umunsi w'akazi hari imigwi y'abajeje umutekano kubera baherekeza abachef hari imigwi y'abadiplomate urashobora kuyandikisha ari ambassadeur à Paris dans l'entrée tukabarapere ukaburi Bujumbura cyangwa bagiye mu kindi gihugu hari n'uba yari mu Burundi ico gihe akagira amatora yagiye hari n'umugwi w'abasirikare n'abandi si benshi cyane ariko hari imigwi usanga umunsi w'itora kubera imvo z'akazi batazotorera aho biyandikishirije ivyo birazwe nabo rero du permeta exceptionnellement je dis ko batorera aho bageze babazwe n'imvo zibazizwe donc rero liste additionnelle nurone ngo ni liste y'ingurukizo ya n'abantu kuri izo mvo bari kure gutora ibi nabo vy'ama version électronique nubwo ndi ouvert à la modernité je ndi un peu réservé ibi bintu by'amatora biri hyper sensible ufuye kubirungika ushobora kuba amafishe parallèle twebwe twabahaye PV yo formulaire murayifise murafise mu mandataire bazocentraliza sinumvise neza opportunité yo gushira ahantu ngo bazoze barakira bakitanujuje none ko PV ifeza fois itora ryabaye banditse bagasinya sinumva formulaire nazo mukamuzi sinatoye neza lanje ngira ngo no BBC bukindimwo ariko mu gihe fichier électoral itaraba digitalisé je aranagiye muri observation électorale chage cha Odinga na Uhuru apana round ya mbere bari batanga ibintu bya digitaliza twebwe hajya dutwara ibipapuro bafise tablette nko kutwagize muri rusansumo ahantu bacentralize amatora abantu bamaze kujina Nairobi ni Bowman niho hari centralisation barafise centre de centralisation des résultats amatora jaratomba ubona ko baheza Gitega Muramvya bije birabura kuri tableau muheza c'est presque automatique sikujya kwiburaya bakrikuka jubona Trump yiwaraje canke Joe Biden oya bo bamatora zaraza Gitega Muramvya bararaho baraba. Alors c'était muri Kenya à l'époque bari bafise deux types de centralisation électronique na centralisation papier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ibiharo vyaje muri centralisation électronique ntivyahuye n'ivyanditse burya hajya Odinga aja kuburana muri cour supreme ico gihe twari twazaye na ndayicene cyo mvuga nta bantu bari byeje kuri code électorale ni bavuze bati en cas de discordance entre la transmission électronique et la transmission papier la transmission qui fait foi sinza bakuze urujya rubanza mwari rukurikiranye ebe ni ibintu rero kuvyumvikana
twebwe nta hantu turandika ko centralisation électronique. Ndabona turi kumwe n'abubahwa ngira muravyumva ni iryo terambere nitwarishikira muzobivuga. Ariko naho nyene burya papier yamifasha urashoboye kurungika bimwe bigaca muri Gaza ibindi bikayerera sinzi iyo vyoca. Yego amaresita nashika canke bakabitrika narijya twebwe tutametrize imihora yacu sinzi ko vyoca muri BBS vya gateway unique bibanza guca muri Google bamenye ko amatora y'ahantu hari nabo bitrika hari nabo vyo bibindi moi je préfère le papier aho mbona technologie y'u Burundi igeze mugabo muri kazoza tuzokugurura hari abatangu batanguye kugira ama centralisation électronique deja na ba Trump bari doze mbese ngo ni ya jambo ry'icongereza ninde hacking bijya electronique nti tuzobishika ariko nibazo ko atari ubu twe tuzogira papier mugabo communication zisanzwe tuzibaha umuntu musuive deja no nibaza ko twagerageje kugira amélioration nayo kiri méthode burugumestre nawe murabona ibintu bigeze nta muntu azovuga ko atamenya aho bigeze. Hanyuma David yagize igisabo intara zagutse ntangorane je nasanze en fait naho mujo mu matora hari ikintu kikibagora kandi ngira ndakigarukeko. En fait les mandataires des candidats basabwa à chaque étape y'ama activité. Nubu no ntangwe gutahura igituma mwaguma ngo tubivuze kare burye minsi ya mbere sina batahura ariko mumbaza ibibazo niko ntahura ico mwavuga. En fait mwe mwagumye gusa ngo ni mandataire wa munsi w'itora Georgie ngo midusavye kare oya muri esprit ya seni ça veut dire umunsi wa enrôlement umukandida arasuiva umunsi wa fichage de liste provisoire urasuiva. Nk'ubu turiko twafisha ama liste provisoire ni activité ya fichage muracumva none ntimukeneye ko basuiva mumenye ko abanditswe ari batabakongomana atabanyamahanga atabana twanditswe rega nico turondera. Umunsi uzogira distribution de carte d'électeur tuzosubira kubasaba mandataire hama rero habe na jour J. Jero ubu niho ntangu iyo umuntu umvise ibibazo mu mwamubaza naciye ntahura mwe muzi gusaba mandataire n'umunsi w'itora mbe ugiye kuri umunsi w'itora utaravye ibikorwa byabaye imbere à la limite na utabuzi neza icoje kuraba. Donc on est mandataire des candidats par rapport à l'activité en cours. Uja munsi twabasavye c'était pour l'enrôlement ou twabasavye c'est pour l'affichage. Prochainement tuzobasaba pour la distribution des cartes d'électeurs hama rero na jour J buwa mahoro. Wewe wavuze ngo sinzi ko bigishoboka ni igisabo cyawe ki légitime nibaza ko na Dieudonné mbone yo kumwishura iyi activité iri en cours ubu c'est pour l'activité d'affichage. Hama les gens hiérarchisent ariko bati affichage n'ibirwa birantwara amahera kuko rega turabizi yanku la tsina mutabivuga turabizi harimo umuntu acatora umunsi ivyo yoraba nyezina mu gutabonye anaval rimwe biragorana mu kuraba donc anama anaval inactivité. Ubu iki kintu cya mandataire tucumve kumwe ni par rapport à une activité en cours. Dieudonné yagarutse ku kintu cya paysage na portrait nakikubwiye l'enjeu tuzoraba format ni A3 déjà na A3 ni nini mugabo nta kundi c'est le minimum. Hama iyi proposition jena yanditse nashaka mes collègues nitwagire nama tukajemo twotondeka après les membres ba CENI tukaciraho les scrutateurs kugira ijya indi parti comme mandataire bazoba benshi ni question de réajuster le format nibaza ko Dodine yacanditse naho muri opération turi kumwe opération électorale na logistique et observation tuyifashanye ijya F2 tuyajuster numvise mwa tugira ka observation pertinente turagakorerako kandi murakoze. Hama ibi byose c'est l'espace qui va trancher. Urumva format A3 ushira kwa amarogo 29 na format A3 ushira kwa amarogo 2 urumva iyo espace n'uyizera ko tuzobiraba ariko bizoshoboka. Hanyuma independant Thomas ni yanyishu natanga ukuri kibazo wabajije mugabo werega umuntu bishitse akaba umukandida agafungwa rega gumara umusito yapfunzwe azofungwa nyene nkunda kuyica umujya gufungwa biragendeka shwe no kwitaba Imana turi kwisi none tugire ego. Hama ibintu vy'igitoro jewe je mo réserve igitoro uzoronderamo n'abandi. La fois passée Pierre yari yasavye yuko ba traitement un peu spécial
kugira abantu bazoshobore kuja mu gitoro. Nsubiramo inyishu ministre wa intérieur yatanze, yavuze atazovugana n'abasogera ama société gérée gitoro baraye ko ba un traitement spécial pour les candidats en compétition. Baye nk'aho ni nko kiri mu nda ya Republika, ico ni kibazo cy'igihugu, tuzokirabira hamwe n'abandi ibishoboka, ariko ça fait partie des contraintes zibihe turimo. Hama abakeneye kwa Justin nababwiye umupfasoni muza kuraba mufashanye kuri maquette turabe ko espace bikunda. Hanyuma ku buryo nivyo Emmanuel, uburyo twarabahebuje, uburyo nta buri prévu muzokwigwanako. Hanyuma ça fait partie aussi de la compétition. Kuma moyen moderne nabivuze, groupe WhatsApp muca mwiprononce ubunyene si wiyuno muyemeye na communication kuma email. Namaze kubabwira yuko si le groupe WhatsApp nta nama nini twabigenzemo, ariko navuze François kuko ni washinzwe communication abihabwa na décret twe twobimwaka. Nagomba rero ndababaza imbere ko twugura deuxième série, murashigikiye ko tugira groupe WhatsApp candidat tuchadopte c'est adopté yampaye so ça oui ikaba groupe seni batuma mu butumwa twibuka komanda akaba seni bashaka kuba communication bagaruka ikabo ariko twibuka komanda kuba igiye n'amakomantere y'abamenshi usanga umwe muri bavuye kumenya communication ya seni kwiro. Allo ari information mandateri bwana kuba ikibazo rero kwa mandateri ikibazo tujanye n'amatora pabe. Nuko nzi ibintu by'ama réseaux sociaux bitangura bimeze neza, ariko mu nyuma araje ngo akanumvise ngo no kihanganira ngo ndagikwe mu indi groupe ngo ndakironse uko mu nyuma agacajamwe ibindi ivyo urumva. Oye oui koba kwama Innocent ndibaza yuko imana kurikiye neza umenye kwitiro uzabiri umukozi abivuze neza cyane. Twebwe ni yuko abanyamuryango n'abigenga baca bazafuriraho kampanya bagari kugiye cya kampanya kirazi nukuba cartesien. Commissaire François azoduha communication zijanye n'ibikenewe, uko ibikenewe byinshi twabyumvise. Ibereye yo okaziyo yuko nagirishije mitiba, nagirishije inama y'uko nayisabiye ubusha, umuntu amenya ko ndiko nagira ibi. Ico bizana zangora guhabwa kuvugana na biri kuvuganira ibintu muraho. Bon, ari iciyumviro twariko twiyumvira mbe nta kuntu mwogira groupe y'iwanyu nk'abakandida kujya hari groupe y'imigambwe mugaca muduha umureponda azovugana na notre commissaire François. Nico kirashoboka. Oui. Avec nos groupes, il est géré par l'administrateur. Techniquement, c'est possible. Quand tu as mis mais juste de communication, information, il met un lycée. Par bouquet de la boîte qui va faire une box, ça demande qu'il y ait une personne. Vous avez déjà un commentaire. Vous avez déjà il y a une cabine pour la communication. Il y a un message, il y a un téléphone. Il y a un message. Si vous savez, je suis déjà fait chaque année, vous dites c'est quand même vous dites géré uniquement par l'administrateur, non pas par les membres. Iyo proposition mwumva gute? Oui, alors le principe de communiquer ni ngombwa. Hasigaye ko twumvikana comment communiquer. Inosa kumenga ntu banyuzwe mpera inosa ari nyuma yawe Jean Dodi. Inosa ari nyuma yawe. Oui. Murakoze kuza kandi kwa president ntarashobora gufata ijambo ku bibazo mfise, ariko nagomba icyo nshikirije a propos kijanye na communication. Mu bisanzwe turaronka des informations imana de la CENI haba ku maradiyo canke hirya no hino. Jewe ico nagira propose
kugira communication twari kumaliza twebwe ariho ngaha abitoje muri mu basanga bitanyerera ntibari ahubwo communication yari guhera muri sepi nk'ubu urafise umuvugizi wa sepi hariho roswe fokale wa sepi arahari aho amakuru abasepi hari tugire no connection communication entre twebwe abakandida turi hariya muri ziriya ntara n'abasepi bari hariya ubwo bakora ati ari watere ari twe direct n'abariya mwebwe namwe kandi bari ngombwa umuvugizi wa sepi arahari kandi nigeze ahisha nimero ziwe za telefone twamubajije ibibazo hirya no hino mugabo communication zigahera hehe hariya nicyo les avis sont finalement partagés. Ico ndotena principe yo communication yo ni ngombwa. Naye numvise umenga iyi proposition ya Dieudonné mwasa n'abayihuriyeko. Reka rero dufate iyo option ya Dieudonné. Sibyo? Nagomba rero muzoce muja en contact oui. Ego nyakubahwa perezida wa seni communication ni ikintu kiri fondamental c'est fondamental burya iyi deba ije kubera banza witonde ku byo yavuze ngo abo murondera nivyo basanga connection byanse umuntu akamura niyo wa group WhatsApp naho woyishiraho wi sindiko ndayigwanya wanashaka nibagiraho cyo ndashifu mugabo kandi hariho nk'umuntu amara no kwezi atagiye kuvizita groupe WhatsApp ugasanga abandi babibonye we yibereye aho hana habari ni question de sécurité kumva ko ivyo urimo ari ivyawe kandi ufise nk'inyungu no gushaka mwijambo rimwe rero burya groupe WhatsApp ni informel kuko officiellement groupe WhatsApp sitwa ari plateforme adéquate twatanze ama email ni sawa mugabo nayo nyene araho uzosanga uri mu mitumba quelque part connexion idashika ukonsulta mail usange biranse ira muri projet bibiri mwebwe murafise ekano officiel mucishamo communication za seni ibikorwa bya seni c'est plus officiel c'est plus juridique twagomba tubakingire icyambere ni mukoreshe inzira zizwi n'amategeko musanzwe mukoresha muratelefona muratanga makete kurijyanye n'amategeko aburezi ko gukora ico ni cyambere mugabo niyo groupe WhatsApp sindayigwanya nayo nijeho mugabo nya kwa France komiseri ntuze wiporone gusa kwiyo kwa informel ya groupe WhatsApp urahera kuri prise officielle kujya mwama mubikora mugona groupe WhatsApp ivyo ibeho ni muntu muri gukingira ibikorwa byanyu nyakubahwa mano heza. Oui. Oui, tu as de clôturer qui? En fait, hari icyumviro cya kabiri kije nagomba duhave tugira icyo dushitseko avuze ati hari inzira zizwi n'amategeko musanzwe mucamo ati WhatsApp igumire informel ibyo nibyo inzira zizwi hari canal officiel y'amastructure décentralisée ya CENI CEPI CENI CEPIS CECI gushika la base iyo ni classique no mu itegeko iyo ni 1 mwe murafise ihuriro ry'imigambwe iyo ari message turayicishayo peut-être abakande bacavuga ati muri forum neturangira niyo kandi kadone umuntu yogororerako ibisigaye navyo turafise site ya CENI dushirako amakuru ibisigaye cyo bari informel cyo naca ari informel twe nituba tukinakigiyemo muca mwiyumvikanira yego informel umva ni informel kandi numva umenga gihava arico jewe munsavye officiel muje kuri site habasigaye gusa yuko natwe CENI notre site iba régulièrement alimenté ivyo navyo biri wacu wije murakoze ikakanya kwa perezida ahanini iyi groupe turiko turasaba si ya realisation n'ibi amanama ngaha
ni communication en amont yo kuvuga hari inama umunsi n'umwe ko rero kenshi inama arazimenya ukanyuma mugabo rero iyo communication instantanée c'est messagerie instantanée yoba ari email yoba ari WhatsApp group mugabo utanga ubutumwa gusa kuvuye muri seni atari iby'ibanga ubwirwa abantu bose uraza mu nama uraza hari ikigo gitegura ukuntu amatarika yacu abamandateri banyu baje muri ibi n'ibi tukabimenya umwanya ubwihari wo kwitegura wo gukora ibyo bikorwa nta kindi yo gutisa twebwe abakandida ntawo kwandikamo c'est l'administrateur wenyine gusa atahubwo ubutumwa bugashika mu mwanya ko kenshi usanga inama tuzimenye avec un peu de retard ku matelefoni tuba turakubuze canke nimero baduhamagara ugasanga tuketse badushikiriye umunsi mugabo kenshi inama tuzisiba kubera ko la communication n'est pas très virtuelle nico gituma tuba tuti kuba iyo group ubutumwa bugiye bukaburi uyu amarukwezi atayiravye ni ukuri sinzi ko ari bari ngahaye amarukwezi arategura mudufashe bikunde habe ikintu ca messagerie instantanée ubutumire bwo mu nama ibikorwa muteguye buduhamagaye bidushikire mu mwanya nyawo murakoze cane nagomba munkundira iki kintu tugisongore ntihabe ibinzu y'amabuye tuzoca ku ma créneau classique senisanganya hariho site turatanga message kuri Twitter hariho Facebook hameza ama messagerie instantanée en fait nta garantie absolue biduha groupe itanga urumenga ni groupe mbwa mu nyuma bikaba ibindi iyo ni experience dufise kandi nta buhamya tworonka ko aho abajamwe ibindi bintu bitugora kujera rero isuka ngo ibuye riserutse n'igihe cy'isuka ikuburiye ntikujya ko hamaze kuba amakenga kuri izo messagerie instantanée zizoba informere reka duce kuri aya makreno classique mwatanze ama numero de telefone ibyo we ntabumvisemo je nabumvisemo oui David informel yavuze ati informel ivy'amafisha de liste provisoire en fait ajya ama centre d'inscription niyo ama centre d'affichage bo basabye répertoire kora kuri ya répertoire de centre d'inscription twarayitanze nikirahinduka ariko ikizoba definitif ni gezo twaje ku affecta les électeurs ku ma bureau de vote ni azoca bari les centres de vote kira noneho ni twa produisa carte d'électeur bizoba byanditseko province commune zone umutumba na centre na numero ivyo bizotomoka kuri carte d'électeur hanyuma carte d'électeur couleur différente yakora niko tubikora ikurere y'ama conseil communaux ni y'abadepite ntibisa ivyo turabijwako iyo fata ni matière twabahaye mu kugira muronke ni ivyo tuzokorera ko mais sinon le jour J les urnes z'abadepite ni z'aba conseil communaux ziba zimwe hama ni urne par élection ego ni matière sensible tuzovyitwararika ego nivyo bagarutse ko wavuze nahaje urupapuro turereka ahantu hazinga ngaha tora dutanga ikimenyetso ibi nta ngorane bizoba bifise tuzobikorerako Jeanne nawe ati kuri liste yabuhumuza twariko mu nyuma tusanga ntituriko nivyo kuyambere mwari ariko mu nyuma twarasanze ari amaliste ari mu ikosa simwebwe gusa mu bisanzwe byashikiye FNL muri buhumuza na RANAC muri Butanyerera FNL ni kibazo cha équilibre ethnique RANAC ni kibazo cha âge nkawe bace banyereka liste tuzibisaha kuva kuri numero 25 mwatondetse abahutu gusa abantu 8 ndabagusomere Kahigiro Sharifa féminin hutu Akizimana Eric masculin hutu Bivugire Mawazo féminin hutu Nijena Hagera Christella féminin hutu Kanyambo Sauda féminin hutu Nize Emeline féminin hutu Sabimana Jean-Frédéric masculin hutu Kandava Speciose féminin hutu. En cas de survenance d'une cause d'inéligibilité nawe uba watowe tuvamo tubabarire rero ngira ntiho bamenya abantu bawe
ntuze nawe ni age amuze kumutubwirira ntaze gutera gwaserera mu nyuma ranake ntawe cyasirukira ranake izo niko byagenze we are sorry nuko iga nuko nukurenganura hari n'abandi twarenganuye nibizo no kuzamura aho twarenganuye muri sens positive mu bivuga aho twarenganuye muri sens itabaranja naho nyene mu kivuga bon récépissé perdu patati patata abantu bafise kw'impungenge umuntu yatakaje récépissé turamutora kuri liste yuko ko yandikishije byo bigoranye umuntu atagira récépissé ntituramusanga no kuri liste tuca tuverifya mu registre tutamusanze yo uwo muntu aba yari yandikishije niyo nyishu no ba kwabaje ico kibazo hama Kazimir même numéro je nagira nishure ababaje ibibazo vy'ama numero en fait principe ni principe twavuze tuti tuzobanza turabe taux de couverture nationale ntitwayishizeko kuko byari gushobora gushika umuntu bose ntibagire taux de couverture nationale twavuga tuti tuzobanza kuraba taux de couverture tumaze kuraba uwagize taux de couverture nationale abandi ca tugira ordre de croissant twaprise un principe vyo bikibazo dusanze ari abantu basangiye le même numéro pour une même élection et pour la même circonscription akaba atanwa bibonye twebwe n'amarame première observation deuxième observation mbenda guha numero imwe iza kuba systématique kandi iyo numero itaza kwa parisa hose kabuki ni logique nta numwe abonye ari mu competiteur umwe bazoca bama numero 15 yari umwe nta numwe abonye ari babiri ahubwo je nasanze trop de démocratie tu la démocratie twabaye trop transparent wewe ucuvuga uti muri commune kanaka voilà bulletin ngaha igira campagne c'est pas la même hama igikuru ni logo ari inkona bazoyibona ari ubwato se bashize mu bwato bazobona ari sake bazoyibona ari washizemo giraffe bazoyibona nukuri nagomba ndabasabe nshimitse ikibazo cy'ama nimero mu byihoze nimero mufatijya mwabonye ari bamuzokwigisha kuko twasanze le taux de couverture si zimwe ikintu kiba départager nijya principe twabahaye kujya ariko ntwabiguyemo sino no guha nimero fige kuri bereti tariho cyangwa tari no muri competition igasaro risque none ko twadefinije principe reka rero principe yacigenera kujya mwage murabona mwaparese ariho ndacishuye muri rusangi abantu bavuze ajya amanimero ntabyo dusubiramo kintu twemeye tuzakosora nabantu bidasomeka nabantu amakorera atasohotse neza nabantu bagomba kantu twongeramo alias tere cyangwa ibintu bidasomeka aho nishuye muri rusangi mugabo ordre ntabyo dusubiramo byarageneye bigeneye rero ordre nijya mufise Patrick nawe anishyuriye rimwe bakazimire FPI reka tuje kuri Patrick tora Burundi bwa bose logo des ordres sur les numéros namaze kucishura ati vyama mandataire des partis politiques pour l'activité en cours yitwa affichage des listes accréditation yaraheze ubantu bari ku kivi ege activité izohera hirya yejo gusa muri tegure ibisigaye ibizokurikira hazoba distribution de carte d'électeur tuzobabwira amadate na le jour J yoyo ijeri muri calendrier uwo munsi murahuze be murapanga rero vos mandataires abo byagoye ni baronka inkuru canke bakabavuruga muri sepini baza ko yabaye problème de communication canke dukwinterpreta message note twarungitse clair twaravuga tuti concomitamment la période yukuza gutora materiel no kurocruter abakozi no kubafecta no kudeployer materiel bazo kwa credita les observateurs la note est claire bitakozwe ko c'est dommage mugabo vyaheze semaine passée ubu turiko turavugana bari ku kivi none bafeza accréditer uyu munsi canke ejo hazobasiga umunsi umwe hama nayo babwiye ce n'est pas obligatoire n'ababishoboye abafeje accréditer abamandataire babo bari ku kivi ikijanye na Cyprien bitegerezwa gusomeka bizosomeka nta kibazo
communication non violente wamenye pando y'umusongati yakigarutse ko sinokigaruka ko twahanye consigne ko mugomba kugira ico mutere mu iterambere ry'igihugu nivyo hama n'uviateur bitangara namaze kubwira icama nimero najya nyene twakoresheje taux de couverture abasigaye ni ordre de croissance bica vyigenera nta nibindi nta nabire birujamo hama mukombozi nawe nyene yavuze ati mutubwire ma centre de vote najya ma centre d'inscription ubu ni ariko araba ma centre d'affichage mu nyuma rero uzocibona kuri bulletin de vote turaprecisa centre de vote utorerako na numero ya bureau de vote utorerako nivyo ibibazo twabajijwe iyi seri ya kabiri nta byinshi byasa nagomba ego oui none wo kuri profile urashobora kwashira ko ikintu ariho propagande na campagne propagande iri permanente umugambo uragira inama urashira amakomite urigisha ni vi y'umugambo namwe abandipanda ko ari mugabo campagne ni hajya uja kwibarabara stade fanyo megafone urabibona aho ni haragera mugabo kubo kugira nuko mwenda pana go vuga amasi mugabo kubo urimenyekanisha Sufiyani uze nta kibazo ico umugambo uratuma kwinama urashiraho komite uragira assemblée générale uragira constituant uragira iki ubwo n'ubuzima busanzwe bw'umugambo campagne rero ni yagera hazoba ouverture ya campagne turondera icanditse na canditse en fait hajya ukuri kurababaza ari jambo wa PDL yavuze mu mbabarire ça blessé certain mugabo hajya derrière harimo ukuri n'ukwahe itego dufise ubujya code electoral kuba independent aba independent ni bahawe ubushobozi bumwe nk'imigambo mu mbabarire ndakivuge kuri je ndakunda kuyica umujya rimwe ibintu bitanguye kuzitana la loi le code dufise ni prononce comment l'indépendant fonctionne ivuga ngo hazo mu independent yego ntagira comité ntagira structure ko ni independent mu vyumve ça le risque à prendre ni independent nyine oya jure we turaziranye ngira ndakubwire nka mukugwawe mu independent no independent ntagira structure ndabeshe iriga nico bisigura ikoresha amayeri wayo independent nyine mugabo muri code electoral hano bavuga ngo arafise comité wewe nk'ubo uvuga muri province kanaka ngo ngira ngo ugira utume ko bande iriga oui la loi sur les partis politiques kibuzibira ngira ndakubaze jure urafise comité hari ahantu izwi voilà la loi ntivuga rero ngo muhende pano wigize ukaca umugambo ari yari tengira ndabibabwire iyi confusion yabaye en 2015 ou 10 15 en fait havutse ikintu ca coalition des indépendants kubera muri uko abizera aba François bose twicaranye niho bari porte-parole zo bikubwira baca barana ko ari lacune en fait baca bavuga ati désormais nta coalition des indépendants ko en fait waciye umugambwe bisi rero namwe mu vyumve muri 10 nabangahe ho cyabe imigambwe 10 ningahe ku mayeri civuka pour la circonstance rero naho rimwe bitoroshe nk'iyi ni constant lacune abatora amateko bazora bati ko murinze mwemera aba independent bemerere nibi rero sindaguha ibintu atavyonbona wero ko independent umuhinga kuruko nyene nico gitumi akantu ka profile n'umuntu warufise profile warufise kundu kuri WhatsApp yawe ubigenza urafise amakomunika mugabo muri structure ya minenteri je ntaho ndakubona nk'uno kubaza kere ton representa iburunga afati wacu ninde mu ikomene wacu Makamba ninde ku musozi wacu Siza ninde zone Gisenyi ninde tu deviens un parti ivyo rero si c'est ni vraiment do gusa ko twagize umaze kumenyekana ko mu independent uradukomunika ati mon mandataire ni tel iyo marge yo ko urari kuvye mu mandataire uramudukomunika ico kiremewe sinzi ko unafise ni cash yiga ni birebire sinzi ko ufise cash sinzi ko ufise représentation légale sinzi ko ufise siège social ni byinshi byo sinzi ko ufise logo burya rero ubanza witone naho mwamukariye yabivuze d'une façon crue muga hajya rimwe ni dose de vérité oya mumbare je ndazi cyo ndiko ndavuga dose de vérité yashatse kuvuga ni jewe ça n'engage que moi
le code électoral oya bijyavuze yuko ngo hari abazotsinda batazotsinda sivyo nafashe ko cyo kumugimba sico niko ndavuga je niko ndavuga aba independent bahawe le même statut nk'umugambwe kandi rega c'est entre nous il gitego bifise lakini il faut le constater on ari ngora statut y'umu independent muri code électoral y'ubu nuko imeze hama ngo ntawanga konkanye na ngo gwaiki ngo gwa ruheri nous allons fonctionner avec le code uko imeze avec le temps ibikosorwa bizokosorwa iyo ameliore David urafise kashe y'umu independent nuko rero ibyo aba independent tucumva uko ikiba société ni personnelle nta nuko menga nta bindi bibazo biriho twosezerana nkabanda we ego murakoze kandi kumijya mu kumakaye n'abandi ariko baracyanya kari ega kibegeje twebwe abahindepanda udushire mu kwereza umuco waho tudashobora kuba turabagurutsi mu gihugu ubu turashobora kuvuga ati turimo turarondera abahindepanda abanuze abamandateri bazobagararira ndetse mu matora hirya no hino abo bararekuwe ngira mbe presi uzokwitoza Bujumbura witwa ngo iki Buda Emmanuel we Buda Emmanuel candidat independent ubujuzwi muri seni na rugo yawe irazwe uratanga liste muri sepi Bujumbura uvuga ati me mandataire naba nta uzo gufata twosozera mu nkundi Kazimiri reka tuba abantu tubare kure tugira tuje Gitega we ntuje Gitega mbega ego mumpere mikro murababarira sindi kumva yama ego ndamujumba yishundo ndukuri mu tufasha murabona ngo ejo dusinami Gitega umwanya kuzovuga kubona ko hanyuma amatora nayo ubibandani zogera kampanye muri telefone udufashe turonke un peu de jus dushobore kugira un minimum de mouvement mudufashe icyo kibazo tubure abaturengeye kugira turabe turonke un peu de rukangira sakadivera ariko nakivuze ico mu nama twagiranye na ministre wa interieur muri ukabari badutumye abo muri seni mwese niwo mwari mwagishije ministre de l'intérieur avuga ati nzovugana na société igeri gitoro turabe ukuntu bagenda nukuri ntimuze kusaba ko seni yego twogira plaidoyer ngo turiho turabigira ariko nta kintu kinini ahubwo natwe tuzobanza kuronda iyo tukoresha hama ibisigaye navyo ni ngorane z'igihugu muri rusangi minentera ariho kura igihugu kiriho kura bazoraba ibishoboka bagire competition kubaye igitoro bazobaha igitoro aho gishoboka nuko nongeye kubashimira kubera mwatwitavye rero avec votre permission turafashe yuko les maquettes twabahaye za bulletin de vote ni za F2 moyennant les petites retouches zavuzwe zibaye adoptées ziba adoptées par acclamation musikomera amashi kandi ubu rero nta yindi nama tuzobigira ko c'est définitif ubu ni affaire ya seni bamwe basaba yuko bozana bakayigorora twabwiye baziha bitarenze nagira mvuge uyu munsi no hava ngorana bitarenze jo oya natwe niyo ahubwo tugende uyu munsi none gutanga ifoto ndababwiye bitarenze jo none gutanga ifoto bitwara iki none mugomba mu suspend activité y'imiliyoni 12 oya vraiment tube conséquent bitarenze ejo ujya mu faso nakabataca araronka dukora ku byo dufise la séance est levée murakoze wadushyize mu biganza by'Imana no badusubizeyo murakoze